twese tuvuge tuti intebe y'ubwami. Ariko cyane cyane nagomba kuvuga icyo twita spiritual throne canke intebe y'ubwami mugabo bw'impwemu. Bashobora kuba ari ryambere wumvise iteme nk'iyi mugabo nagomba kabisa ndagufashe muri iki kigo. Twese tuvuga ati intebe y'ubwami. Twongere tuvuge tuti intebe y'ubwami. Dusumbye ngaho tuvuge tuti intebe y'ubwami. Yes. Reka tubanze dusome ivyandiko bimwe. Tusome icete ca mbere Petero yanditse. Igice ca kabiri. Soma umurongo w'icenda. Avuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranije kuba abami n'abahereza muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashikana mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyamukira n'ingenzi mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no kuvyo babavuga ko nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa vyanyu vyiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi ibagendeye. Imana ishimwe cyane. Somye amajambo menshi mugabo ndarondera cyane cyane umurongo w'icenda. Avuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe mukoranirije kuba abami n'abaherezi muri ihanga ryera, abantu bashiriwe kuba inyegu yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe. Shengero ry'Imana, nashaka mutahura iki kintu. Ishengero ni ubwoko bwatoranijwe. Bisigura iki gutoranywa? Gutoranywa birasigura gukugwa mu bandi hama ukagirwa ikindi kintu. Rero Bibiliya itubwira ngo turi ubwoko bwatoranijwe. Mu ijambo rimwe turafise aho twavuye, ariko Imana irafise aho yatuzanye. Turafise icyo twari turi kera, ariko hari icyo Imana yatugize, yaradutoranije. Bibiliya itubwira ngo yadutoranirije. Aha bavuze ibintu bibiri. Icya mbere yadutoranije kuba abami, icya kabiri kuba abaherezi. Kote y'ubuherezi ngira mbanze ndayireke muga mvuge kote y'ubwami. Birivuze ngo yadutoranirije kuba abami. Vyumvikana ngo kuba umwami n'umuhamagaro twahamagawe. Abana b'Imana turafise statut y'ubwami. Hari ikintu Imana yatugize abami. Haleluya. Turabami. Rero umwami ifo gutahura imvugo y'imweme. Iyo birivuze ngo turabami, ifo gutahura imvugo y'imweme, ifo gutahura imvugo ya Bibiliya kugira ngo wumve icyo ari cyo kuba umwami n'ico ijuru rikwiteze ko rimaze kukugira icyo ryakugize. Nta muntu n'umwe ashoboye guhamagara umuntu hama akamuhereza poste kanaka, akamuha izina, akamuhereza ibintu bitandukanye, akamuhindura ubuzima, hama ntamwitege ko ubuzima kanaka cyabaho. Mu yandi majambo, Imana imaze kudutoranya ikatugira abami, ikatugira abaherezi, irafise n'ikintu itwiteze ko. Irafise ikintu yiteze ku buzima bwawe, irafise ikintu yiteze ku buzima bwanje. Yiteze
ikintu mugabo kugira ngo ushobore kuba icyo Imana kwiteze ko birasaba kutahura concept y'ubwami, birasaba kutahura icyo bisigura ku vy'ukuri ubwami. Iyo Bibiri ivuze ngo yatugize abami, vraiment namashaka ko abakristo batahura ko imvugo ya Bibiliya ni imvugo y'imwemu, si imvugo y'umubiri. Ibi inye ntibikuyeho abandi bami, ntibikuyeho umupresident, ntibikuyeho umutwara kurongoye aho baye. Ibi inye ntibikuyeho papa wawe ku ngoma. Ibi inye ni imvugo y'imwemu isigura ko mwisi y'imwemu igihe we wizera hariho icyo wabaye, hariho position wokifye, hariho ikibanza Imana yagushizemo. Ico rero ni kibanza Bibiri ivuga ngo ni kibanza cyo hejuru cyane, ni kibanza gikomeye, ni kibanza c'abami. Rero ico kibanza c'abami gifatanye n'intebe, nta kuganza ata ntebe yo kuganzirizamwo. Nico ngomba ko mutahura. Ntibashoboye kuvuga ukuganza, ntibashoboye kuvuga ubwami batavuze intebe y'ubwami, cyo bita trone. Ntashoboye kubaho ubwami ata trone ihari. Rero ndagomba utahure ibijanye na trone yacu mu buryo bw'inkemu. Bantu Imana, ahantu hose hari ubwami, mwami mwumva iki kintu, hama hariho fight, hama hari intambara. Ahantu hose hari ubwami, hama hariho intambara. No kuvuga iki ivyo bisigura ko ahantu hari ubwami hama hariho intambara. Izo ntambara zigamije iki? Zigamije kurondera ko hobaho uwundi mwami. Bandi majambo, hari umwami yo kwiyimika hama agafata ikibanza c'uwa mbere. Iyo umuntu rero agizwe umwami, bantu Imana mukwiye kumenya ko bifatana directement automatiquement n'intambara. Je rero ikintu ngomba kukubwira nuko intebe y'ubwami wahawe utayigwaniye hari ibindi bintu biyikeneye, hari ibindi bintu bishaka kuyicaramwo. Kandi mumenye umwami afise capacity yo gutanga amategeko, kandi ayo mategeko arongora ubuzima bw'abantu. Haleluya. Reka ndabakaro gasanzwe nk'ubu kafate nk'ubu nyemerera bazi ko ndakubaha, nyemerera gato uvyaguruke umfashe kuwigisha. Reka dufate ko uyu agizwe umwami. Agizwe umwami bisigura ngo aha ubushobozi bwo gushinga amategeko canke gushingura amategeko. Mugabo ayo mategeko ashinze acagenga ubuzima bw'abasigaye. Nkubavuze ngo mu gihugu, fata ko ari umwami, akavuga ati mu gihugu abantu bose saa 3 bazoba baryamye. Ati yageze saa 4 hari utaraja mu gitanda, ataraja kuryama canke atarashika mu rugo rwiwe, azohanwa. Uwo mwanya nyene avuze iryo jambo, hariho abapolisi, igisirikare n'inzego ziri munsi yiwe zica zija ku gikorwa kugira ngo zirabe ko ijambo umwami yavuze ryubahirizwa. Ibyo mvuze nivyo. Amen. Iyo bitubahirijwe, inyuma y'iri tegeko hajaho ibihano. Bivuga ngo umuntu wese atazokubahiriza iri tegeko, ibihano bizokurikira nibi. Amwumva icari cyo pouvoir, mwumva icari cyo ububasha bwo kuba umwami burakomeye. Gadufate ko haciye igihe vyaguruka, dufate ko haciye igihe manda yiwe igahera, hagahaguruka undi mwami. Uyu mwami ahagurutse nawe ikinahawe umunsi nyene yinjiye ku ntebe, yicaye ku ntebe y'ubwami, uwo mwanya nyene hawe power, aho ubushobozi bwo gushinga amategeko canke gushingura ayarasanzwe ahari. Arashoboye kuca avuga ati rya tegeko uyu yatora yuko abantu bose baryama saa 3, ati ndarihinduye, ubu umuntu azoryama hashakiye. Uyu aracari wa wundi nyene kuramuraba, mugabo yaswe ububasha bwahawe ujya, akuwe ku ntebe y'ubwami. Mwumvirize abantu Imana, deke uyatowe, ikintu ca mbere bagira bamuzana mu ntebe y'ubwami.
ikindi kiba kuri urya acava ku ntebe y'ubwami. Hama kuhava ntimwibaze ngo ni ibintu bisanzwe. Kuhava egare ko autorite yose yarafise, ubushobozi bwose yarafise bwo gushinga ibintu no kubishingura arabutakaje. Mbwa uwundi muntu yari umunyagihugu asanzwe yari karagenda munsi y'amategeko ryashinze, uwo mwanya nyene yicaye kuri iyo ntebe y'ubwami nawe ahawe ubushobozi bwo gushinga amategeko no gushingura ayo agomba gushingura, kandi mu bumvira n'uyajamwo. Amen. Umumarayika aranyumva mbwire amen. Aka kantu ndiko ndavuga ngaha utakumvise ibikurikira byaza kugora. Bibiliya yitubwiye ngo yabatoranirije kuba abami. Mwumva umwami icarico. Umwami ntiyategezwa kubaho amategeko yashinzwe n'uwundi muntu. Umwami ntiyategezwa kuba amategeko atemeranya n'umutima wiwe. Umwami yategezwa kubaho amategeko afatanye nayo yashinze canke yemeje mu mutima wiwe. Amen. Ibi mubona ntanze akarorero gutya ni mwisi iboneka. Mwana ngo ndababwire ko no mwisi itaboneka hariho amatrone. Dukomera amaje abantu bicara. Yes, hari ngoma ninjiye mu cigwa canje. Mwisi itaboneka hariho amatrone, hariho intebe z'ubwami. Mwumve bantu Imana, uyu mwami aboneka deka baye umwami arirashira yuko atakarere na kamwe mu gihugu ciwe katarongowe nawe. Gushika ku gacimbiri, gushika ku musozi, gushika ku nzu, arirashira ku bose bari sous contrôle y'uburongozi bwiwe. Nimba kikuranye mvumbwire amen. Kubera iki yirashira ko ari kararongora byose? Ni kubera agace atari kararongora niko twita agace kirobeye, sinzi mu kirundi ngene no vyita, kikuye ku burongozi bwiwe. Itegeka shinze ribwirizwa kubahirizwa mu gihugu cyose, kubera iki yahawe uburongozi kuri ico gihugu cyose. Amen. Rero ibi nyene mubona mejeje kubereka nk'igicapo kiboneka umuntu wese ashoboye gutahura, mwisi imwe mu bimeze ukunyene. Nta nganji nimwe iboneka hejuru yayo hatari yindi nganji itaboneka. Uyu munsi ngomba kubigisha amabanga y'ivy'imwemo. Abantu bavyawe na mwemo bavuge amen. Birivuga ngo umuntu w'inyama n'amaraso ntashoboye gutahura ivy'amwemo. Nga umuntu yavyawe na mwemo ashoboye gutahura ivy'amwemo. Bwana Imana, abakristo nipfuza ko dutahura ko hirya y'izi ngoma ziboneka hariho izindi ngoma zitaboneka, kandi ubuzima bw'abantu buri kuburongorwa n'izo ngoma zitaboneka. Bibiliya itubwira ko hari ikintu bita isi iboneka n'isi y'imwemu, isi itaboneka. Tuvuge tuti isi y'imwemu. Isi y'imwemu irarongorwa. Isi y'imwemu ntiyirongora, si ikintu kiri uko nyene. Mw'isi y'imwemu hariho ubutegetsi, hariho uburongozi. Ubwo burongozi buri mw'isi y'imwemu nibwo nyene burongora isi iboneka. Bibiliya itubwira gutya, itubwira ngo kwizera niko kutumenyesha kw'ibiboneka vyavuye mu bitaboneka. Mu yandi majambo, haruhande y'ibi tubona hari ibindi bitaboneka vyatumye ibi tubona bibaho. Amen. Ntazari rimwo ibintu hano mw'isi iboneka ntibipfa kubaho, ntibipfa kwigaragaza, birafise ahandi hantu biva hama bikaza mu biboneka. Yesu nashimwe. Hari umurongo nakunze cyane, ntiwari kuri agenda yanje kwigisha, mugabo mbaye ndiko ndavuga ibi bintu numva umenga na usoma. Haleluya. Vuga tubwami butaboneka. Itanguro rimwe haba ngo ubwa mbere na mbere
imana yaremye ijuru n'isi. Ubwa mbere na mbere imana yaremye iki ijuru n'isi. Biramatanye. Ubwa mbere na mbere imana yaremye ijuru n'isi. Ijuru ni iki? Ijuru ni kibanza cy'impwemu. Ijuru ni isi impwemu. Isi ni iki? Ni isi iboneka. Mugabo mumviriza imana, ubwa mbere na mbere yaremye ijuru n'isi. Imana ntishoboye kubona isi itabonye ijuru. Ijuru ntishoboye kubaho atasi hari. Isi ntishoboye kubaho atajuru ihari. Ivyo bintu vyama bimatanye. Nico gituma wewe uriho mu biboneka ukabaho no mu bitaboneka. Nico gituma hariho ibiboneka n'ibitaboneka. Imana ivyo yaremye ibitaboneka irema n'ibiboneka. Kuko Imana igihe cyose Imana itangurira ibintu mw'isi impwemu, hama ivyo itanguriye kurema mw'isi impwemu ikabigaragaza mu biboneka. Amen. Iyi si mubona imbere y'uko ibaho mu biboneka yabanje kubaho mu bitaboneka. Wewe tubona imbere y'uko ubaho mu biboneka wabanje kubaho mu bitaboneka. Adamu tuzi imbere y'uko abaho mu biboneka yabanje kubaho mu bitaboneka. Haleluya. Yesu nawe nivyo yaje avuga. Yaje avuga ngo umwana w'umuntu, akabwira abantu ngo umwana w'umuntu avyagiye uburyo bwa data. Ari ngaho baramubona ari kumwe nabo, mugakababwira ngo naho mumbona hano vyagiye uburyo bwa data. Ni kubera ko vyerekeye Imana nta kiba mw'isi iboneka kitari mw'isi itaboneka. Ndumva ubuntu bwo kwigisha buri koraza. Nta kintu gishoboye kugaragara mu biboneka kidafise intango mu bitaboneka. Bibiliya itubwira ngo kwizera kutumenyesha ko iyi si iboneka atari yo yabanje kubaho. Kwizera kutumenyesha ko ibiboneka vyavuye mu bitaboneka. Nshuti yanje, umenye ko amagara yawe imbere y'uko ukuyasanta ariho mu bitaboneka. Kandi ibibazo ntibitangurira mu isi iboneka. Ibibazo bitangurira mu isi itaboneka. Ibikuganje ntibifise imizi mu biboneka. Ibikuganje bifise imizi mu bitaboneka. Ibitariho, reka mvuge gutya, ibidaseruka nivyo vyaremye ibiseruka. Mu yandi majambo, nta kintu na kimwe mu biboneka gishoboye kubaho kidafise imizi mu bitaboneka. Mu yandi majambo, ukeneye gusenyura ibiboneka, ukeneye guhindura ibiboneka, inzira yo kubihindura ni ukubanza guhindura ibitaboneka. Unaniwe no guhindura ibitaboneka, shaka wireke nuzoshobora guhindura ibiboneka. Alors kenshi hari igihe rero tubona ibintu mu biboneka bitameze nabi. Nako bimeze nabi tukagwana navyo kugira tuhindure, tugashiramo inguvu kugira tuhindure. Muga imizi yavyo iri kure cyane yaho twoshobora kubihindura. Iri mw'isi itaboneka. Umuntu w'imwemu wenyene ni washoboye kumenya ko imbere yo guhindura ibiboneka abanza guhindura ibitaboneka. Haleluya. 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 Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, ndizera ko namwe ukeneye igitangaza. Nyumve neza igitangaza. Igitangaza ni ikintu kivuye mu isi itaboneka kigatumbuka mu biboneka. Sino mu isi itaboneka nta gitangaza kiriyo. Mu isi itaboneka ibiriyo vyose birasize ubwenge bwacu, birasize inkomezi zacu, biri hejuru y'ibyo twoshobora kwiyumvira. Mu isi itaboneka hari imbere n'ibintu vyinshi cyane gusumba n'ibiri ngaha mu isi iboneka. Ati pasu bizi gute? Ni kubera muri isi iboneka hazokwama haza bishasha. Mbwa mu isi itaboneka nta gishasha kiriyo. Amen. Kandi ikintu cyose kije mu biboneka Bibiliya itubwira ngo gifise source mu bitaboneka. Raba rero birivuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yaremye ijuru n'isi. Ijuru ni kibanza Imana itangura gukoreramo ibintu. Isi ni kibanza Imana igaragarizamwo ivyo yahejeje mu ijuru. Amen. Ku buzima bwawe hari isi iboneka, hariho n'isi itaboneka. Icyo ndiko ndavuga rero, kwicara kuri throne yawe, kwicara ku ntebe yawe yo kuganza, Imana wisanzwe yakugize umwami. Mbwa ukwiye kumenya ibijyanye no gukiranira intebe yawe y'ubwami.
kuko nutayikiranira. Iyi saha tuvugana hariyo abantu intebe yabo yicawe ko n'ikindi kintu. Igihe cyose hari ikindi kintu cyicaye ku ntebe yawe, icyo kintu kije gikontorora ubuzima bwawe. Herode umunsi umwe yumva inkuru ko Yesu agiye kuvuka. Yari yarasomye mu byanditswe yuko uwo mwana azovuka ari umwami. Herode yumva ubwami mu buryo bw'umubiri. Urazi ikintu cyaciye kimuzamo? Cyaciye kimuzamo kivuga ngo aje kunkura. Arazi icyo bisigura umwami. Arazi icyo bisigura ati uyu mwami nkamwe no mwica akiri umwana. Intebe yanje y'ubwami nzoyigumana. Mbwa nkamwe yokura akicara kuri iyi ntebe azoca kontrola ibintu byose. Acarahitamo gusakrifya apana Yesu gusa. Avuga ati ngomba nice abana bose gushika ku bana b'imyaka 2. Bakivuga gushika mu myaka bose ndabice. Ariko arondera ni gute umwami yopfamwo. Bona Imana aba bantu bakiranira intebe ziboneka. Barazi icari cyo kwitwa umushefu, barazi icari cyo kwitwa umwami, barazi icari cyo kwitwa umuntu mukuru. Kuko barabizi ko umuntu amaze kugusumba acarongora ubuzima bwawe. Abana b'Imana bonyene nibo batazi icari cyo ubwami bw'impemu. Batazi icyo bisigura igihe ikintu kanaka impemu idayimoni yicaye ku ntebe y'umuntu mwisi impemu akaba ari ikiraganza. Urazi ati paso uzoyibonera he? Ndakubwira aho uzoyibonera. Uzobona abantu babayeho ubuzima mu miryango iwabo akaba hari amategeko ati nta muntu n'umwe muri uyu muryango azorongorwa. Icyo ni ikimenyetso cy'uko hari impemu yicaye kuri trone mu muryango kanaka. Iyo mpemu yicaye kuri trone niyo irikira desida, irashinze itegeko ngo nta muntu azorongorwa muri uyu muryango. Mwige marashe kuvuka agakura ni mwiza akiga amashure ngo umuntu wese amuravye ukamenga aramusezeye. Kubera iki? Hariho umwami, hari impemu yicaye kuri trone muri uwo muryango, niyo rero ikira desida ibizoba muri uwo muryango. Amen. Si kibazo ngo ni mwiza, si kibazo ngo yarize, si kibazo ngo avuka mu gisagara. Ni kesho yuko mu bwami bw'impemu hari impemu yicaye kuri trone muri uwo muryango. Irikira kontrola ibikurikira. Mundi muryango naho hakaba hari yindi mpemu ivuga ngo umuntu muri uwo muryango azorongorwa ntazovyara. Bibiliya ivuga ngo abana n'umugisha Imana itanga. Ngari impemu nayo yicaye kuri trone. Nayo ikivuga ngo umuntu wese afatanye n'aya maraso ntazovyara. Akarongorwa nk'abandi, akarindira umwaka 2-3, abaganga bagapima, akavuga ati murakomeye, nitwumva igituma mutariko muravyara. Yet icyo batamenye nuko mwisi impemu hari umwami aganje hejuru uwo muryango, yicaye ngaho yashinze amategeko ati umuntu wese akomoka muri aya maraso ntazoheka. Mu gisagara sinzi ko murabona abantu bo mu gace kanaka ugasanga abo bantu bafise imico basangiye, ntibarezwe n'umuvyeyi umwe, mbwa bafise imico basangiye kandi mibi. Akubwira ngo abakozi bava muri intara bose bariba. Akubwira ngo abantu bose bava hano bose bameze uko bakunda ibi. Mugabo kubera iki bisanze bameze gutyo? Muri ako gace hari mwene ihagaze hejuru y'icyo gisagara, yako gakartier canke iyo commune canke iyo province. Mugabo iyo mpemu n'umwami yicaye kuri trone ahantu kugira ngo irongore ubuzima bw'abantu. Urashobora kubona abantu bose barasa, bose bafite imico imwe, bose bameze ukuntu kumwe. Kubera iki? Iyo mpemu y'influence ubuzima bw'abantu bakabaho ukuntu kanaka. Ahantu niba hari abantu b'imwe mu bambwire amen. Cyangindi mpemu
ikaba iri mu muryango, ikavuga ati umuntu wese ari muri uno muryango niyagera mu mwaka w'10 ntazosubira kwiga. Si kezo ngo ntibafise ubwenge, si kezo ngo ntibakunda ishure. Ahageze ahura n'ikirere. Hari umwami yicaye ngaho, yicaye ku ntebe araganje, hama yatanze itegeko ati muri aya maraso umuntu wese azogera mu ishure ry'icumi, amashure yiwe bahagaze, agashika mu w'icumi agaca yumva amvi yose yo kwiga iraheze. Si kezo ngo ntagira ubwenge, yari incabwenge. Mbwa ikibazo kiriko hejuru yabo hariho umwami yicaye ngaho, hama ariko aradetermina ingene ubuzima bw'abo bantu buzogenda. Hano ugasanga yicaye impemo y'ubukene iri ngaho, yarabamvye yicaye ngaho avuga ati nta muntu n'umwe muri umuryango azopfa atunze. Umuntu umwe akagerageza gupresa, agapresa akagura imodoka. Nga izo mpemu nazo ziko zirapresa ati ntagira umuntu n'umwe wo muri umuryango azopfa adugije umutwe ngo atunge. Certain niveau ageze kuri niveau kanaka, hama hagacana ikintu imodoka yiwe imwe yari igiye kuzana imizigo ikorokeye mu Kayanza mushi musozi. Uwundi ati amafaranga yiwe yashize muri banki kanaka irugaye kandi igiye atwaye. Iyo mwemi kirasirako arakoroka magagaruke ku itapi. Kubera iki? Ni hejuru y'uwo muryango hari imwemu kanaka iganja ahantu kugira ngo isubize ubuzima bw'abantu ngaho hasi. Ikintu kibabaje rero, n'abakristo bagendamwo muri ico kigwi, n'abakristo bama bisanga ayo mategeko yashinzwe mw'isi itaboneka, ashingiwe umuryango kanaka, ashingiwe igisagara, ashingiwe abantu kanaka, bama bisanga nabo nyene barimwo. Mugabo rero ntibategerezwa kubamwo. Bibiliya ivuga ngo yaratwimuye adukura mu bwami bw'umwijima, atugobotora atuzana mu bwami bw'umwana wayo akunda cyane. Mu yandi majambo yatuzanye munsi y'indi nganje. Mugabe ikibazo rero, abakristo benshi bagarukira ngaha bakiza ngo narije mu wundi bwami, mbwa yiraba ubuzima bwiwe n'ubundi ari domine na vya bintu. Uko grand frere wiwe asa, ibibazo vyamubayeko nawe nivyo vyamubayeko. Abana babo b'imfura bose barapfuye, mbwa ntamenye habaye iki, kubera iki ibintu bimeze uko. Uno munsi naje kuramversa ubutegetsi, naje kugufasha kugaruka kuri throne yawe n'izina rya Yesu Kristo. Nagomba ndakubwira ngo ntubwirizwa gusa nabo muvukana, ntubwirizwa gusa n'igisagara wavukiyemo, ntubwirizwa gusa n'ahantu ukora. Mwibuke ivyo ndiko ndabigisha, isi nkemo irapanze ku buryo nta gace na kamwe kirebanga, agace kose kararongowe gushika ku mu individu. Abantu bonyene bikuramwo n'abantu bahitamo gufightinga ku bwa throne yabo. Ni uticara ku ntebe yawe y'ubwami, ikindi kintu kizoyicara kandi kizokontrola ubuzima bwawe. Haleluya, Imana ishimwe. Haleluya. Ndagomba abantu bagomba kumva ibanga ry'ingene basubira kuri throne yabo, bambwire amen. Mperuka gufata ingingo ruhasha ko ntazoba umukristo ari ordinaire, sinzoba umukozi w'Imana ari ordinaire. Ndabibabwiye, narafashe ingingo ruhasha ko ubuzima bwanjye bwose sigaje gukorera Imana, ntazoba umukozi w'Imana ari ordinaire. Mundindire gatonyi muzombona. Ivyo ngoma ndabigisha nivyo gufasha nawe kutama umukristo ari ordinaire. Ati pasi umukristo ari ordinaire bisigura umukristo afira abandi bose bafiriye, akorokegwa ko n'ibintu byose bikorokeye kabandi, yisanga mu gipfuko kimwe n'abapagani. Umuntu yizeye yigwa ararimba ngo ni cyarame gishasha, but uravye ubuzima bwiwe
ntatandukaniye n'abatizera, apondwa cyo kimwe n'abandi, arushe cyo kimwe n'abandi, abayeho ubuzima atatandukaniro rihari. Mugabo niwamenye ibanga ryo kwicara mu ntebe yawe kuganza, ndakubwiye nta makuru y'abarozi. Izi histoire z'abarozi uri umukristo, izi histoire z'abarozi zari zikwiye guhagarara. Izi histoire z'abapfumu ngo yarayankindirako zari zikwiye guhagarara. Ayiwe Christian, uri umwana w'Imana wewe, izi histoire ngo ibicaniro ngo vyangize imbohe yavyo zari zikwiye guhagarara. Kubera iki? Kuvyukuri bitubwa ngo yatugobotoye, adukura mu bwami bw'umwijima, atuzana mu bwami bw'umwana wayo akunda cyane. Ivyo Paulo cyandika Timoteyo, hambya ngo take advantage, vyakira ivyo, vuga gute? Amen. Nupfisha ubusa, okay, ndarose ijambo ryiki, nupfisha ubusa ubwo buntu wagiriwe, nupfisha ubusa ubwo buntu wagiriwe. Haleluya. Vuga ati ndase kuba umukristo asanzwe, ndase kuba umukristo asanzwe. Nutapenetra mu isi mwemu, nutapenetra mu buzima bw'Kristo, nutamenya inzira, nshuti yanjye, fasha kubaho utanezera ubuzima bw'Kristo atari kubabwirizwa kubaho. Satani ashobora gushira itegeko mu buzima bw'umuntu, akavuga ati nta kibazo uzorongogwa, mugabo inyuma y'amezi 5 uzobufakanya. Itegeko ati umuryango abantu bose bazokwicwa na accident, oncle accident ikamwica, papa wikakwica, umugafre wawe agapfa yishwe n'iyo accident nye. Hama nawe urarindiriye, urazi icyo urindiriye? Wowe urindiye kwicwa na accident nawe. Genda gufashe gusa kugwanira ukwizera wahawe rimwe gusa, kugwanira ibyo wahawe. Vuga ati ndase kuba umuntu asanzwe n'izina rya Yesu. Ikintu cya mbere, banza utahure akarere ubwirizwa kuba umwami, akarere ubwirizwa kuganzirizamo. Wahamagariwe iki wewe? Wahamagariwe iki? Uri hamwe isi kubera iki? Nihe Imana yakurungitse? Uri gukora iki? Wizera ko Imana yagutumye? Nyumviriza, ikibanza cyose wisanzemo wizera ko Imana yagutumyemo, aho hana Imana yiteze kuganza. Kuganza bisigura iki muri ako karere? Reka fate ko ndumudandaza, nisanze mu isoko kwa Siyoni, nisanze mu isoko ahantu kanaka, nisanze muri business yitwa ukuntu kanaka. Wumve neza, utegerezwa kuba umwami muri yo business. Mvuze kuba umwami sindiko ndavuga kuronka amafaranga menshi gusumba abandi, ndiko ndavuga ko ubwirizwa gukontrola ikirere cy'impemu kiganja aho hantu. Nutashobora gukontrola ikirere cy'impemu usanze aho hantu, cyo kizogukontrola, hamageje gukontrola kizogushira mu kinogo, kizoguhamba mu kinogo cyahambye abandi. Ushoboye kwinjira mu iduka, iyo duka imaze guhombya abantu 10, wowe ugize 11 winjiyemo, hanyuma uciushika wenstaye y'imiliyoni 30. Nutamenyira ibanga ry'ibintu ndiko ndakubwira, iyo duka izogushira mu kinogo kimwe yashizemwe abandi. Ushoboye kwinjira mu karere kanaka, akarere abantu bose akubwira ati iyi domaine nishoboka, nibikunda, aha nta muntu wa prospera aciye muri iyi nzira. Nyumviriza neza, nutamenye ibindi ko ndakubwira, ngomena kwigishe amategeko akuribera, agukura muri rusangi, agukura mu bintu vyabaye ku bandi. Isi mwemu iri claire, iratomoye gose, umenye ubushobozi bukubatura, bugukura mu mategeko yaganjije abandi ibihe nibihe. Haleluya.
Haleluya. Yesu we. Gusa numva umengano wabwira ko hari ibintu muzobaho abandi batabayeho. Gusa ni watahura ibyo ngomba kukubwira. Hari abantu babayeho batinya ubukenye. Hari abandi bantu babayeho ubukene bubatinya. Hari abantu ingwara zibafise kububasha. Hari abandi bantu ingwara irindira kuraba ko yo basinziriye kugira yinjire mu mubiri wiwe. Ibatinya bariko baragenda muri mwisi nkemo bameze nk'ibishirira biturira. Hari abantu ingorane zimonta kwaso mbwa n'abandi aho bashitse ingorane zihunga. Ni kesho ya statut, ni kesho ya niveau, ni kesho ya yicuri mwisi nkemo. Ubu Kristo burya ni uhagaze ku izina ngo nitwa bizina ry'ubukristo hajya niriye Nkeshimana ni ry'ubukristo. Iry'ubukristo ni ryarindi nkaja. Nuwave wiyumvira ngo none kubera icyamwe ibintu vy'Imana mu vy'iwacu hamaga java ngo neyataro y'ubukristo. Sindabitahura ivyo bintu. Ariko ntacyo. Hari ubukristo. Haleluya. Imana ishimwe. Mumbwire amen. Nuwave wiyumvira ngo ni kibazo ngo nabatijwe mu mazi menshi ngo nitwa ngo bishop. Isi nkemishwe kuguhamba aho yahambye abandi. Kugeza aho umenya itegeko rikubatura. Itegeko rigukuramwo ibintu bikuribera. Iri kintwara hehe? Umukozi w'Imana umwe yadushingiye intahe nari muri iyo conference. Umukozi w'Imana mu Buganda. Umupatro umwe yagize ishure. Arishira ko vraiment amafaranga menshi cyane ryari ishure ryiza ry'akarorero. Hama rirahurumbirwa mu gisagara hama umuntu kandi akamugira jalousie. Acara aragenda yinyavya ahantu arondera ubushobozi bw'umwijima. Hama aca arungika impemu kuri iryo shuri. Impemu zitatu. Umuntu wese aje kuri iryo shuri ikintu cyambere cyamufata yari impemu y'ubusambanyi. Umuntu wese, umwana wese aje kuri iryo shuri agomba zera afise indero imeze gute. Akoroke kuri iryo shuri impemu y'ubusambanyi yakimufata. 2. Umuntu wese aje kuri iryo shuri agombe yabe ari umuntu umwete gute ubunebwe bwaca mufata. Ntiyasubira kwiga ko mirifo. Yumva ubunebwe nyene atazi yo buvuye. Kubera iki? Yari umuntu kanaka yahisemo gukontrola ubuzima bw'abantu bose bari kuri iryo shuri. Haleluya. Hama uwo muntu arabona ko ishuri giyo ritanguye gushita rirakoroka mu bijanye n'indero rija hasi. Mu bijanye ni donc ni mvuze indero mwumve byose ubumenyi n'ingeso. Ishuri rirakoroka hasi hafi igisagara cyose iramenyekana ko ari ishuri giga k'abantu badashoboka, ari ishure abana baho batamenya, rirahinduka nyene ricika ukundi kuntu. Hama abavyeyi batangura gukura abana babo bavaho bagenda. Hama uwo mubosi acaragenda yegera uwo mukozi w'Imana karatubwira iyo ntahe. Hatubwira ati turafise ikibazo ngaha kuri iri shuri. Ati abana bose bashitse ngaha bose bagombe baze bafise ubwenge gute, bagombe baze bari abana bafise umwete ungana gute, bageze kuri iri shure bose bacika ibijuju. Ati rero siko twahoze. Ati ndicura ko ari ibintu vyabaye. Cyangwa ati ndagusavye unzanire abagwanyi bawe. Uwo mupastor yafise abantu yita ngo nabagwanyi biwe. Barabahungu n'abakobwa buzuye umuriro basengana nawe. Ati muze mudufashe guhumanura iri shure. Ati musengere no shure. Acha ati kuwa gatatu tuzoza. Baca baraza. Bageze kuri iryo shure barasenga. Barasenya urwo bwami. Barasenyura iyo ngangira aho hantu. Imaze gusenyuka baragenda. Bagiye ishure mu mwaka ukurikira
byari classe mu mashuri ya mbere y'abana baciye ubwenge kandi b'indero nziza. Muga mwumve hari ibintu tubona biba mu buzima umuntu akimvira ati none ibi bintu bifise isoko he biriko biva he. Ndakubwira ono Imana nta na kimwe kiba atasi impemera inyuma yavyo. Quelque part ushobora kubizi cyangwa atavyuzi nga quelque part hari isi impemo iri kiranima ivyo uri kurabona mu buzima bwawe. Okay, ni igiki rero gikura umuntu hasi kikamusubiza kuri throne? Ni ikintu kimwe cyonyene ngiye kuvuga mu mico itatu. Ikintu kimwe ngiye kuvuga mu mico itatu. Ikintu cyonyene mu isi impemo gihereza icyo no kwita amagrade abantu mu isi impemo ni ikintu bita ibimazi. Iyo mushaka mwari gukomera amashuri ibintu twese tuvuge tuti ibimazi, twese tuvuge tuti ibimazi, twese tuvuge tuti ibimazi. Abakristo nibo bonyene badatahura ikintu bita ikimazi. Mwisi impemu ikimazi nico kintu gitanga amagrade mwisi impemu. Urabona umuntu agusumbya gutanga ibimazi mwisi impemu, ntuvuge ngo umusumbya gusenga, ntuvuge ngo umusumbya ibiki, agusumbya ibimazi sefini uwo muntu aragusiza. Isi impemu yumva arangaje imwe ibimazi. Isi impemu ikorera ku kintu kimwe ibimazi. Isi impemu izi ikintu kimwe cyonyene bita ibimazi. Ni bangahe bazi ko izina rya Yesu rihambaye? Bavuge amen. Bwana Imana, izina rya Yesu murazi ko rikomeye kandi rihambaye. Mbwa izina rya Yesu atakimazi ushize hejuru yaryo riri nothing. Umukristo umwe yizera Yesu Kristo nundi yizera Yesu Kristo barashoboye kuza kwirukana impemu mbi iri mu muntu ati muvemo. Umwe kamutwenga uwundi kamwumvira. Bose ko Yesu ari muri bo batandukaniye hehe? Igitandukanya abo bantu ni bimazi batanga. Umuntu wese umukristo apima ibiro bike mw'isi impemu ni umukristo atanga ibimazi bike mw'isi impemu. Ndasubiramo, mw'isi impemu umukristo apima ibiro bike ni umukristo afise ibimazi bike atanga mw'isi impemu. Umurozi ari ku rwego rutonyi agomba kujya ku rwego rwo hejuru, bamubwira ati wari watanze ifura yawe uno munsi itanga mama wawe. Isi impemu nta kintu na kimwe itanga ku buntu. Ikintu cyose mw'isi impemu kiragugwa kandi ikiguzi kigura ibintu mw'isi impemu ni kimazi. Nivo yo hejuru mw'isi impemu iragugwa, mbwa ikintu kigura ni kimazi. Mu yandi majambo ikimazi nubona muri ko murahiganirwa promotion, aba babiri ko baraganirwa promotion, si question ya mfise diplome nini nanje mfise diplome ntonyi, nzi ubwenge bwishi unazi bukenyi, ni question y'ibimazi bikora ngaha. Agusumbije ibimazi atanga, get ready azokurongora. Ntushoboye kurongora umuntu yagusumbije gutanga ibimazi. Nama mpereza conseil y'abakristo rafuwa pase nayihaye aba rekunda yihe bariya, ukazohura n'umuntu akakubwira ngo nzokumerera nabi, hama ukaverifya ugasanga atanga ibimazi vyinshi kugusumba, uzoca upfuka mu musaba imbabazi. Nuzovuge ngo ndi Charles Gishasha, ndi intouchable, ndi inarretable, bazokwareta. Mw'isi impemu ibimazi nivyo biduha poids, nivyo biduha uburemerezi, nivyo biduha autorite. Autorite nituyihabwa gusa nuko turi abakristo, nuko dufise izina rya Yesu. Autorite mw'isi impemu tuyihabwa n'ibimazi dutanga ku gicaniro. Haleluya. Voye umuntu igira ububasha kubera ibimazi atanga.
presence y'umuntu igira power kubera ibimazi vyiwe. Isi impemu ikomeza abantu ikamanura abandi bivanye n'ibimazi bashikana mu isi impemu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ngono Imana ntushoboye kugwana n'umuntu yatanze nyina nawe udashoboye gutanga n'akantu kangana gutya. Ntushoboye kugwana nawe. Umuntu afise capacity yo gutanga ikintu cya mbere akunda ku rugo rugezo. Ntushoboye guhangana nawe misi impemu umushobore. Uguriko abakristo benshi yabavuga ati je comprends pas, sindabitahura, sinahura ibi kubera iki byambaye ko ndi umukristo. Umuntu muri ko murahangana nawe afise uburemerezi bunini mu isi impemu. Ntushoboye kumuhangara. Haleluya. Iyo Bibiri ivuga ngo mutange imibiri yanyu nk'ibimazi, ntivuga ngo mutange imibiri yanyu gusa, ivuga ngo muyitange ari bimazi. Ikimazi rero kirapfa. Yanda bishike ko mu mwanya. Ikimazi kirapfa. Muzi w'abantu bakomeye. Nimwige gusa ibindi ko ndababwira muzi w'abantu bakomeye. Umuntu azi kugwana mu isi imwe ariko agwanisha ibimazi byo kugora kumusenyura. Reka ndababwira Imana, urazi igicaniro icyo cyashiriweho mu vyimviro vy'Imana ku kintu kijanye n'igicaniro. Nuko igicaniro kiriho kugira ngo cemvoke impemu, cemvoke ubushobozi butaboneka. Nico gituma igicaniro iyo bazanye ibintu kanaka, mwari muzi ko abantu bose bamanipulisi y'umwijima, bakoresha isi y'umwijima, bose barafise ibicaniro. Kandi ivyo bicaniro vyabo babishira kibimazi kugira iki, kugira bashobore kwemvoka impemu. Nico gituma tamufuma ashobora kugupfumurira ku buntu. Aba bantu reko baranyumva. Nico gituma atamufuma pfumuri umuntu umwe ku muntu. Avuga ngo bwira ati zana isake yera canke ntonye. Mugabo isi impemu nta kintu nakimitanga ku buntu. Meme onction. Hari abantu bivira turi kubera iki turabana b'Imana. Imana itoduha ubushobozi, iduhereze onction, amavuta menshi, dusenyure Satani. Isi impemu ntitanga ikintu nakimwe ku buntu. Bibiri ivuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Ni sacrifice, ni kimazi kibwizwa gutangwa. Asenye manje mava ndayihagarika. Haleluya. Isi impemu ntiyumva reka mvuge, ntiyumva favoritisme. Nizo umuntu numwe, nipendere umuntu numwe, nta matitre isi impemu iza abantu batanga ibimazi gusa. Nico gituma ari abapastori baba powerless, nta bushobozi bagira, yet bitwa abantu b'Imana. Bagwa abandi bose bariko baragwa, yet bitwa abantu b'Imana. Kubera iki? Nibazi ibanga ryo gushikana ibimazi mw'isi impemu. Ibimazi biduha ikibanza, ibimazi biduha dimension mw'isi impemu, ibimazi biduha autorité mw'isi impemu, ibimazi bituma na presence yacu iciki idasanzwe. Haleluya. Isi impemu rero iza abantu par rapport y'ibimazi batanga. Nakumye mvuga amajambo menshi ndibagira gusoma Bibiliya. Reka dusome Bibiliya. Somera ivyakozwe n'intumwa. Ivyakozwe n'intumwa. Mugabe imbere yuko nsoma ivyakozwe n'intumwa, reka mbanze some abi Filipi 2:6. Mwumvirize neza 2:6 ushikane ku murongo nk'uwa 10. Aharonda agomba kuva mu Kristo wese anyumvirize. Mwumvirize. Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana. Bariko bavuga nde? Yesu nawe yarasanganywe ishusho y'Imana. Mwumvirize urukurikirane rw'ibintu bagira bavuge ngaha. Ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo ntiyiyumvira ko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Reka mbanze nkosora akantu. Iyo tuvuze ibimazi mw'isi impemu, abantu bumva amafaranga. Nico gituma nk'ubu mufise ubwoba mwibaza ngo ngira mvuga amafaranga. Nga ubupfu bwanyu nyene buhagaze aho. Singira mvuga amafaranga n'ukuri. Amafaranga ndaza kuyavuga meza kuko nayo nikimazi. Mwengira mvuga urukwikirane rw'ibintu vyinshi. Banza gusunkurikirana. Ureke kuruhamuka ngo bagira bavuga amafaranga, bagira bavuga amafaranga. Satani yarabarotse.
umvise uwo naho yari asanganywe ishusho y'Imana. Kristo nawe yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Mwumvirize ikimazi ni igihe ari ikintu wari ufitiye uburenganzira udesize kurekura, n'ubwiza butanzwe, n'inyungu urekuye, n'ibintu zari inyungu zawe mugabo uhisemo kurekura kugira wakire ikindi kintu. Mwumvirize ndacabandanya. Ntiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Kiri kimaze cya mbere Yesu yatanze, yararekuye ishusho yiwe. Ariko yisiga ubusa, apana yisiga mwene majambo ariyambura ubwiza bwose. acika usa n'abantu. Ibaza Imana kwiyambura ubumana igacika isa n'abantu. Mbega ikimazi, mbega ikiguzi. Bandanya. Yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu. Mwibuka ariko aravugwa yari Imana. Birivuga ngo bwa mbere na mbere jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, ahinduka usa n'abantu. Bandanya. Kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Bandanya. Nico catumye Imana imushira hejuru cyane. Oya, reka tugende buhoro buhoro. Nico catumye Imana, nimba muri abantu bumva ikirundi bavuze ngo nico catumye, egare ko ivyariko biravugwa hejuru bikonda. Kwisiga ubusa, kwambara ishusho y'umugurano, urupfu rwo ku musaraba, ivyo nico catumye Imana imushira hejuru. Mwumvirize ingene bakira amazina asumba yandi mazina bose. Mwumvirize ingene bakira autorite yo hejuru. Mwumvirize ingene mwisi impemu wakira ubudahangagwa. Urarekura ibintu. Hari ibintu rekura. Uri umuntu agumya icubahiro, uri umuntu akeneye kugumya essence, uri umuntu akeneye kugumya ibi na biriya, umenye ngo hari urugezo mwisi impemu utazofushoye kwa accidako. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Ivyo dusomye haruguru, ibi bimazi yatanze nivyo byatumye Imana imushira hejuru cyane. Bandanya. Ikamuhagazina. Abantu bazi ko izina rya Yesu rihambaye, muvuge amen. N'iryapfuye guha izina rihambaye. Murazi ko turivuze abadayimoni barahunga, mugabo hejuru yaryo hari ibimazi bikomeye, hari ibimazi byatanzwe bikomeye. Birivuga ngo nico catumye Imana imuhagazina rirengeye cyane andi mazina yose. Haleluya, haleluya. Rirengeye ayandi mazina yose. Kugira ngo amavi yose, umvirize igituma amavi yose apfukamirira izina, ni kesho y'ibimazi byatanzwe hejuru y'izina. Amavi yose y'ivyikuzimu, amavi yose y'ivyo mw'isi, amavi yose y'ivyo mw'ijuru apfukame mu izina ryiwe. Ivyo mw'ijuru, abo twari kumwe ngaha twariko turiga ibijyanye n'ijuru rya kangahe? Rya kabiri. Niho hari impwemu zizibira inyishu z'amasengesho y'abera. Mugabo izo mpwemu ntizipfa kumva, ntupfa kuzitegeka ngo zumve, zibanza kugupima ku munzane. Nindavuze afise poids ingana gute? Mbega ibavuze hoho biherekejwe n'ibimazi bingana gute? That's why abakristo bamwe yirukana impwemu mbi hakumuvamwe ikamusekeza. Kubera iki? Uvuze ngo mu izina rya Yesu irakuraba ati uyu ninde? Nimusuzume ibimazi vyiwe, raba inkomezi ziwe, asenga gute, yatanze iki? Basanze uri empty. Urazi bice bikubako biri muri Acte 19 jayo. If you somera Acte 19 handi twayitugiye gusoma,
tukaca tuva 19:15. impwemu ihumanya irabishura Imwemu ihumanya irabishura iti Yesu ndamuzi ati Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi na Paulo ndamuzi. Banza wigarukize ngaho. Witwa gute? Bera. Isi imwemu irakuzi mw'izina. Reka ndayivuga undi abadayimoni barakuzi mw'izina. Niyitwa Fifi. Imwemu mbi zirakuzi mw'izina. Niyitwa Garina. Abapfumu bose biwanyu n'imwemu zibakoresha. None ko mutwenga mwebwe ni mu bafise hajya. Zose zirakuzi mw'izina. Erega aba bahungu baraje. Barabahungu basikewa. Baraza avuga ati tugombe dukora ivyo twabonye Paulo akora. Tugombe dukora ivyo twabonye Yesu akora. Bahagara imbere y'imwemu bari ati ngo hunga mw'izina Paulo yari karavuga. Zica ziramuraba. Zica zimubwira ngo Yesu turamuzi. Wibaza ko Yesu yigeze agira na presentation n'abadayimoni? Nta n'umunsi n'umwe. Mugabo zari zimuzi. Ati na Paulo mbere turamuzi. Wibaza ko Paulo yakorana nabo? Mugabo mw'isi impemu hakaratarabaye. Barakuzi neza ukomoka, barazi neza kwitanga kwawe, barazi neza amasengesho usenga, barazi uburemerezo ufise mw'isi impemu, barazi ibimazo utanga, barazi vyose. Avuze ngo Paulo turamuzi ntibisigura gusa ngo kumenya iryo zina Paulo. Barazi ingene asenga, barazi amasakrifisi yiwe, barazi tu. Kugenda ntibivana gusa ngo yavuze. Kugenda biravana na ninde avuze. Afise uburemerezi bungana gute. Aha muri ntuze yacu tumuzi gute. Haleluya. Haleluya. Mweho baciye bamaze gati mweho muri bande. Tubaravye ntitubabona. Turavye ubuhizi bwanyu ntabwo tubona. Turavye nta na kimwe tubona kuri mwebwe. Muri bande. Urazi vyakurikiye. Zabasimbiye ko zirabatabura. Zirabarya. Chi. Havuga ati turarubonye kweli. Ko saratarabaye. Undi mushi intumwa ziragenda. Umugabo umwe arazegera ati twarabonye mugendana na Yesu, twarabonye mukorana nawe, twaranezerewe ko yabatoranije. Ati rero turagusavye ingo mutwirukanire impemu mbizi zafashe umuntu wacu. Nawe bacavuga ati ko tubana na Yesu kandi dukorana nawe turi intumwa. Ati turaje. Baca baraza bahagarara imbere yazo. Havuga ati mw'izina rya Yesu hunga, mw'izina rya Yesu hunga. Icyuya kirabira, amakoti aratota. Baravuga ati reka tuzogaruke ejo dushishikare. Barataha. Yesu baca baramuhamagara. Aterega ikintu cyambabaje babanje kubareka. Aterega bigishwa bawe twabahamagaye. Birukanye izi nkemu bivyase. Ati none tugire gutesa. Ati ntiyabashinje ndamukunda n'umunyarukundo. Acaraza arazirukana. Ni jambo rimwe vrema. Ziba ziragiye. Hama barabiraba bati none ko twe twarushe kumusumbya tukavuga menshi kumusumbya habaye iki? Bati ntacyo nitubibariza imbere y'umuntu turaza kumubaza twenyene. Baca baragenda bashitse ahantu bicara. Bati Yesu tubwire twebwe twakoze bijya nyene wakoze mugabo vyase. Aca babwira ngo zijya mwena zijya ntizirukanwa n'ikindi atari ugusenga gufatanije no kwisonzesha. Kwisonzesha mpamvu ndabivuga mu manya icyo bacita ikimazi. Bibiri ivuga ngo mutange imibiri yanyu ife. Burya murabi none bifataniye hehe impemu mbi kugenda no kwisonzesha. Ibi bifatanije nisonzesheje mbwiye impemu mbi iragiye. Ibi bintu bifataniye hehe? Nukubera kwisonzesha bitanga autorite mw'isi impemu. Bitanga urugezo kanaka mw'isi impemu. Hari ibintu bizogenda utarabibwira kubera gusa byakuravye bikakumenya. Hari inzu uzokwinjiramwo ibintu bice bigenda kubera ko vyakuravye biragusuzuma birakumenya. Hama biravuga ati uyu unye niturindira ko avuga reka tube turagenda.
kubera iki? Umunsi umwe Yesu yinjira mu nzu kwa inabukwe wa Simoni. Ntiyasenze yarashize amera nk'umukoze ko gusa, aca yumva umururumbu uraheze, aca yumva arakize, aca ari kwanga guteka. Kubera iki? Mwisi impemu natushe y'umuntu afise urugezo kanaka, ndiko ndavuga icyo twita spiritual dimension. Umuntu afise urugezo rwo hejuru rw'impemu, ibintu hari ibyo atabwira presence yiwe yonyene icituma bihunga. Yesu umunsi umwe ahura na wa mugabo w'igadara, bahuye gutya batangura gukoma induru abadayimoni. Duhuriye hehe? Uje kutwica ugwa gashinyaguro igihe cyacu kitaragera. Nari karazirukana, nta na kimwe ari karagira, nga presence yiwe zimuravye zikaraba urugeza afise mwisi impemu, zumva ko ziriko ziraba menace. Hari ibicaniro bizoba menace juste gusa yuko ushitse mu muryango wanyu ukavuga ati aha sindi umuntu asanzwe, naramenye urugezo rwanje mwisi impemu. Reka ndagufasha. Ikintu cya mbere cyo kubanza kumenya, menya ico ari cyo ubushobozi bw'ikimazi. Mvuga ibimazi bitatu. Ikimazi cya mbere ni kimazi cyo kwitandukanya n'icyaha. Reka ndababwira abantu Imana, mwisi impemu umuntu yejejwe ubwiwe gusa aramenasa impemu mbi. Presence ye gusa iramenasa impemu mbi. Nicyo gituma murabona hari abantu avuye gusambana hamakaje kwirukana impemu mbi, hakugenda zikamutwenza kugira ati wewe nivyo uvuyemo nta soni ufise. Si keso ko atari kavuga izina rya Yesu, si keso ko adafise ijambo muri we, mbwa ni keso yuko aranduye. Isi impemu rero ikintu cyambere kidegrada abantu mwisi impemu ni icyaha. Icyaha kiva kuri Satani. Rero umuntu yabise icyaha mu mutima wiwe ni umupartenere wa Satani. Nushoboye kwirukana umuntu mu partneringa nawe. Ibintu ndiko ndavuga birumvikana. Haleluya. Nushoboye kungwanya dufadikanije. Nicyo gituma Yesu yavuze ngo umwami w'isi yaje, atariko muri jewe nta kintu afise. Umunsi Satani azoburamo ikintu ciwe muri wewe, ubwo nyene uhindutse uri hejuru yiwe. Haleluya. Mugabo umunsi yakuronsemwo ikintu, ubushobozi bwa Satani nukukubikamwe ibintu. Akubitsemo inzigo ikakunanira kwihana, akubitsemo kudaharira. Shaka wirekere, niwe wigize umujanyene w'ivyo bintu. Iyo tuvuga guharira si kesho yarambabaje yarandenganije, ekaye ni kesho yo kwipositiona neza mu buryo bw'impemu kugira ngo mu mwanya kanaka uganze aho bwizwa kuganza. Haleluya. Imana ishimwe. Urabizi ugomba umunyavyaha agenda ari gusa, Imana ntizohinduka, izoguma ari yayindi nyene. Mugabo wewe mwisi impemu uzokwamura umu victim, nuzoshobora kunyiganza ikintu cyari cyo cyose mwisi impemu wanduye. Haleluya. Ikintu cya mbere, lamvuze gutyo, urabona mu buzima hari igihe tubaho ugasanga umukozi yakoze ikintu ukamutuka ushavuye, ugasanga ibintu byagenze gutya ku kazi ugasanga wagize gutya. Umviriza, gumana iyi attitude yo kutamarana umwanya icyaha. Amaraso ya Yesu ashoboye koza imyanda yose. Apana kurindira umwanya wo gusenga, icyaha nibakibika. La minute ubonye ko wakoze icyaha cya bugufi, wihane, weze ubugingo bwawe, ugumugendera mu bushobozi. Haleluya. Kuko wewe ntuzi gari umwasi ashobora no kwataka ubuzima bwawe. Icyaha cyica relation n'Imana, icyaha cyica iyi connection yawe n'Imana. Ukimaze guperturba connection yawe n'Imana, burya wamaze gutakaza throne yawe mwisi impemu. Umaze gutakaza throne yawe mwisi impemu, ntushoboye kunyiganza icyo ari cyo cyose mwisi impemu. Number 1, ikimazi cyambere cyo gutanga nicyo kwitandukanya n'ikibi mu buzima bwawe. Kubeka ndacita ikimazi
biraryoshe gushavurira uwagushavuriye, biraryoshe kwanka uwakwanse, biraryoshe guhora uwakugiriye nabi, biraryoshe umubiri ubirekama umwanya wose. Mbwa kubera iki ndavyita ikimazi? Ni kubera bisaba kwiyanka, kudashavuri wagushavuriye, kudatsinda hasi wagutsinze hasi, kudagira nabo bagire nabi, bigusaba sacrifice. Sacrifice ya mbere igoye cyane niyo kwitandukanya. That's number 1. Number 2, n'amasengesho abandanya kandi ahoraho afatanye no gusenga no kwisonzesha. Amasengesho afatanye no kwisonzesha. Sinzi umuntu yaroze ishengero araribwira ngo kwisonzesha vyari byo mwisezero rya kera, ngo vyari byo ngo Yesu yo nyumviriza shengero ry'Imana, nyumviriza ukabukeneye kuganza hejuru y'ibintu ndiko ndavuga. Ifoko ntushoboye kunyiga. Reka ndabwire abantu bose bakorana n'isi y'umwijima bagwanya ubuzima bwawe barisonzesha. Nta muntu bajye bapfumu bose mubona barisonzesha, bajye baruzi bose mubona barisonzesha. Gira amorosheresho ukabutaruwize. Bamwe bashoboye kwisonzesha n'indwi zibiri barondera gutemvya umuntu umwe. 2 semaines barondera ngene botemvya. Avuga ati tugize plan yo gutemvya Jamari, bakisonzesha 2 semaines kugira abanyagwe ubutunzi bwa Jamari. 2 semaines bariko barondera power. Kwisonzesha nivyo bishoboye kuzana power mwisi mwema. Ntushoboye kunesha umuntu akwisonzeshereza utisonzesha. It's impossible. Ntushoboye gusubiza abasi inyuma bawe bisonzesha ku bwawe wowe utisonzesha. Juste ngufise izina rya Yesu uzorivuga ricike nk'umuyaga uvuze mu kirere. Ikintu cyonyere kizoguha uburemerezi mwisi mwema bukomeye gose nukubamba. Bano Imana uyu mubiri nakuze numva bavuga ngo abasi umukristo afise ngo nisi n'umubiri na Satani. Sinigira ntawe ivyo bintu mbwa navuye ndabitahura. Injya ni distraction ikomeye cyane kuri uyu mubiri. Mu buzima bw'imwemu distraction ya mbere ikomeye no kujya misi yose. Nta mukristo agendera mu bushobozi ajya misi yose. Imisi 30 ku 30 ujya hama ukitega ngo wonyigaze ikintu nakimwe misi imwemu. It's impossible. Baranyica hano barakunda kujya. Ntushoboye kunyiganza ikintu na kimwe ujya misi yose. Ndabibabwiye. Bibiliya ivuga ngo umwami Yesu yisonzesha imisi 40 ngo ajya ku musozi arasenga. Mbwa ngo amanuka ari mu bushobozi bwa mwemu yera. Kubera ko ubushobozi bwa mwemu yera. Kubera imisi amaze muri intimite. Imisi amaze. Bibiliya ivuga kuri Mose. Ivuga ngo aduka ku musozi amara imisi 40 abiseye bamubuze. Mbwa amanutse ngo amanuka kayangana kubyo abiseye badashobora kumuraba gutya. Kubera iki? Power ya prayer ifatanije na fasting. Twese tuvuga ati kwisonzesha. Umunsi umwe naraganiriye n'umuntu umwe w'umumama. Ndiko ndamubwira ibijyanye no gusenga no kwisonzesha. Yava ngo yongo gendosa. Ndumva ko aryohewe ko amasengesho tugira amasengesho yo kwisonzesha. Wewe kubera yosa atarimo. Yes ndamutahura kuba yosa nakwiye kwisonzesha. Mugabo rero wewe yabibona nk'inyungu. Yeti n'ubuhombe. Erega uwosa arategwa. Erega ufise ndarategwa. Erega ufise ibikorwa byinshi arategwa. Iyo umuntu rero yimvira ngo ndafise amarezo. Birantangaza iyo abakristo numvise bavuga ngo barafise rezo zo kutisonzesha. Ngo je nguruva ngo ndafise akayistoma kakure. Ufise akayistoma kakure fumunywa amata uhera ivyo kurya muga wisonzesha. Ifo kuronka uburyo bwo kwisonzesha. Nuzoba umujeya spirituel. Nuzoba umuntu akomeye mwisi mwema. Uri umuntu wamufise amarezo y'impamvu utakwisonzesha. Ninde muntu umwe wenyene musoma muri Bibiliya yagendeye mu nsinzi idasanzwe atarafise ubuzima bwo gusenga no kwisonzesha? Ni igiki cyasinyuye urupapuro rwo kwica abayuda bose harimo na Esiteri? Ni igiki? Prayer and fasting. Wowe uca wiyumvira yuko hari undi muntu ariko arakwisonzeshereza yatwaye ibimazi ku mupfumu wa ruguru mu kazu kakanyabugoro kari wanyu hari ya ruguru ashikana ibimazi hama barisonzesheje ku bwawe hama muri ko muhiganirwa promotion we nutanga n'ikigira 10 ukace wimvira ngo wonesha mwisi mwema. It's impossible. Azokumira
azokumira. Ubwirizwa gufata nivo ya mbere ntanze ifo kuronka umwanya wo gusenga no kwisonzesha. Ubu mujene, ubu mupapa, ubu ushaje, ubu uri muto, ronka umwanya wo gusenga no kwisonzesha. Kandi nabifatanije mu kwisonzesha no gusenga. Wafashe akanya ko gusenga no kwisonzesha, wafashe akanya ko kwisonzesha, ronka n'akanya ko gusenga. Nababwiye inkuru y'umukirisi umwe twari turongoye mu ishengero mu Rumonge, yagize restaurant ayishira ngaho, umumizirima wundi ashira restaurant yiwe ngaho, hama barakora aramubwira ngo mu mezi 2 uzoba wugaye. Yarafise abakiriya mu Kristo bateye n'ubwoba, yaje musanga ngaho abantu bose bariri wiwe, bari bamumenyereye bamukunda cyane. Mu mezi 2 bose yaraheje kubakanaliza, abakura ngaha abazana ngaha. Wa mukristo yari yugaye yaratashe. Kubera iki? Ntazibanga gibimazi. Ajyamye ku kintu kimwe gusa ngo ndicane mu gishasha, ngo narakijijwe, ngo nicanye na Kristo hano mu ijuru. Ça ne fonctionne pas. Ntibishoboye gufonctiona hejuru yavyo hatagira ibimazi. It's impossible. Icambere gusenga no kugira iki? Kwisonzesha. Icyo ni cyambere. Icyo ni cyakabiri. Icambere cyari iki? Kwitandukanya n'icyaha niki? Icyakabiri. Icyagatatu, gutangira imana yawe. Ndababwira abantu imana zose zirahabwa. Imana zose zirahabwa. Abami bose barashikanirwa. Uzubaze n'abantu bazi ibintu bya kiranga cyangwa bazi ibindi bintu byitwa imana. Nta mana nimwe idashikanirwa kandi ibintu byinshi. Dogre ushikanira imana yawe bizoguha power mu isi nkemu. Amen. Praise God. Iyo abakristo hageze ibi bintu byo gutanga, hari abantu babaroze ku ma Facebook no kuri hehe babwira ngo bajye ba pastori n'ibisuma. Ndabikubwiye je sindi gisuma n'amafaranga yawe niyo ntunga. Ngo ndakwigisha maruwa spirituelle yo gufasha. Kandi kuno kwezi koko nzobivuga ko gose. Reka ndagufashe umuntu w'Imana. Urabona ukaba ufise imana, ukaba ufise igicaniro, udashira ko ibintu bivuye mu cuya cyawe, je bita sacrifice, ukaba udashira ko ibintu bikubeshaho, udashira ku buryo bwawe. Mu ijambo rimwe uri ku gicaniro wabaye deconnected naco. Uri wizera imana uri deconnected nayo. Imana yabwiye Aburahamu ati Aburahamu ngira ngeze ukwizera kwawe, imuhereza umwana wenyene umwe, ikimubwira ngo genda umushikanire. Mwese murumva ko yarasumba Mercedes. Uyu mwana asumba Mercedes. Wowe ufise Mercedes ukagira n'umwana wotanga iki? Woyitanga vraiment. Mbwa uwo mwana Aburahamu abwiye ngo tora umwana nyene Isaac wavyaye ushaje ugende umuntangire. Aburahamu acaratora wa mwana, aramwikorera aramutwara, atwara n'inkwi zo kumucana. Navuze ati Imana mbabarira. Atwara n'inkwi zo kumucana, bamubona sohotse igisagara n'akana kiwe agiye. Batugiye he? Nibaza ko atabagije Sara kuko Sara bari guheza. Abwiye ati ugiye he? Ati jengiye ku musozi woraho. Ugiye gukora iki? Ngiye kumushikanira imazi. Imana yacirazi kugerageza kwe. Aragenda Aburahamu kandi nayo ikarafyina. Isaka nawe akamubaza icyo twita ibimazi bivuga. Amazi mbega ufise inkwi, ikimazi cyoco kiri he? Hari ibimazi dutanga bitubaza ati mbega ugiye kuntanga ejo tuzobaho gute? Ati Imana iri bumenye ikimazi itanga. Arajinyika ati twagiye Imana iri bumenye ikimazi ija kugira. Baraduga bashize ku musozi, aramudada. Basi iyo bivuga bigenda ukuntu ntambubohe, igagisha nimagina ku mwana we wanje aramuboha. Inkwi yazipanze ku gicaniro, ati garamaho, ati papa ugira unyice. Erega Isaka ntiyari uruyoya, yaravuga. Yamubaje ati bwa bundi wazanye ngakunyica, wandose utashaka naye amajambo abana bakubitarira acumita.
ati bwa wundi ndabonye ko wambye utashaka papa nta kundi nyice ica Aburahamu agenda kwica nyine nta kundi ati Imana yo yakumpaye yo mana we oya iyo tuvuga ngo Aburahamu ngo ni sokuruza w'abizera ngo nanjye ngo ndi umwana wa Aburahamu ifo kuvyitondera ifo kuraba ibimazi wowe utanga bingana gute wewe kugira we hamuna boregwa kumva ngo kwizera kwanje ngo gusumba kwa Aburahamu oya witonde ngo mabavyawe n'umugore ngo bose ndabasumba witonde Aburahamu aramutwara amushirako umumarayika aramanuka abamarayika ntibazokwigira bamanuka baguhama message bataravye ibimazi byo kuratanga wewe nta muntu n'umwe yigeze ahora umumarayika atareka aratanga ibimazi no one murazi ko abamarayika bakivisita abantu ishengero ry'uno munsi naryo rize amarayika bacavisita abantu amarayika bacagendera abantu amarayika kugendera mu rugo rwawe amarayika kugendera mu nzozi amarayika kugendera ku kazi akakubwira ati cyagira ibi abamarayika baracafasha ishengero nga kubera iki tutababona benshi mwisezo bya kera bara abantu baza kubwinshi cyane kubera ko no munsi tutabona n'abababonye baba bamwe ibimazi nibike cyane dusenga turiko turafunga imigozi y'amarase ngo rakisa librande jeli grosonta ngo musura hezagiwe in the name of Jesus yo urateye isoni uriko afunga amarase y'ibigozi hama ngo uriko urasenga amasengesho yo kubeshaho ugaje wumva umwene data ngo agize accident ngo dimashe niko twamanye ngo nibaye iki ngo Imana nayo nyene ngo irantangaza ngo none ngo abantu bayikunda ngo bayikorera ngo ikibatwara reka inyuma y'ivyo bintu hari ama ministere menshi tutazi genda mu muhambe mutekereze mvuga ati tuzohurira mu ijuru nga inyuma y'ivyo hari ama ministere atazwe menshi Imana iritegereza uko kwizera kuri vyora kwa Aburahamu iciyamubwira ngo kugize ivyo no kugumugisha nzoguha no kugushira hejuru nzogushira hejuru mbere n'izina ryawe nzorigira rurangirana muga mumviriza akakantu kugize ivyo numva ko Imana yibirindiriye hari ibintu utazokwigira bya debloquer utaramenya gutanga ibimazi kandi uri serieux murabingene ibimazi byacu tubitanga turira tubitanga twidodomba ntibishuwe gufunctiona ntacyo bishuwe guhindura mu isi nk'emwe umukozi w'Imana yitwa Dr Kayanja besh abatari baki baramuzi ntayiwe yanyedifye cyane mu myaka yahera numvise ikomeye baramuzi afise ishengero rinini cyane mu Buganda rinini gose mu Buganda ntushobora kuvuga ibijyanye n'amashengero mu Buganda utavuze Kayanja ateye ubwoba mugabo mwese murazi ikintu aheruka gukora vuba cyazungutse kamarezo sosio muri ministere yo kwa umugore mu Rwanda yigute Apotre Mignoni yatanze amafaranga na gute abantu bakurikirana amantuze $100 yatanze $100 navuze ati mana yasha parcelle ntiwo kora ku mutima w'umuntu nk'uyo atange $100 tiko turadendekanya utuntu tw'ibihumbi jana $100 n'amafaranga menshi igituma mutariko murakanguye abana no guharura n'amafaranga atari make arayatanga umugabo umwe araharura gutya atakira burya umuntu atanga amafaranga nk'aya arayafise ni mwanyumvise umuntu atanga amafaranga nk'ayo arayafise ujya mugabo ari blessed mu buryo buteye ubwoba nganda kubwira ingene mugisha we waje igihe kimwe aja muri conference imwe ahura n'umukozi w'Imana yitwa Benson Idausa bahura mu gikorane yari umwigisha wa mbere Kayanja arigisha amateori arigisha kabisa ubwiza bw'Imana aratanga ubumenyi hama umukozi w'Imana Benson Idausa nawe araza aje arigisha aje kwigisha yumva instruction yamwemu yera acavuga ati iri shengero rirakeneye kugura ikibanza no kubakwa ati tugatitangire nawe yaramushize nk'abandi acavuga ati kandi umuntu wese ari ngaha aza gutanga $1,000 abagabo bari bakariye avuga ati udafise $1,000 ntigo aratanga tuza gutanga $1,000 muri yo sare yose umuntu wari yararimwo bari abantu babiri yari Kayanja hamwe na Idausa bari babiri hama
umva Kayanja aricaye ngaho ubukene butabukokora, ubukene bumugeze kure na Rwayishengera atayifise, amerewe nabi gose. Mugabo ahantu yari yatangwe kwigisha bari bamubivye ko amafaranga ngana $1,000 sheki bari bamuhaye. Aravuga ati nawe umukozi w'Imana munyafrika agomba siga dutungishije abazungu, hanyuma je nari nironkeye amafaranga aza kumfasha, none ndayasige ngaha muri ishengero ry'umuzungu. Carirabira hirya ati ngira kabwira abanyamerika sha Jesse ndi arensista ati umviriza tugadutangure gutanga. Hama Kayanja nyine ari inyegeza aravuga ati je kweri je namvundurwa ngaha nipanze. Acaravuga ati kandi duhera ku munyafrika ari ngaha, ati duhera kuri Uganda, ati Kayanja ni utangura. Acarahaguruka amubwira ati je nayo mfise, ati nayo mfise. Aramubwira ati urayafise kandi ari mu mfuko w'inyuma. Atoya n'ukuri nayo mfise, asigura ibintu byinshi. Umuzungu kazunga carahaguruka nkajya avuga ngo reka ndayamutangire, aca arayazana, aca arayatora, aca aramutera, amubwira ngo ntuzusubire gukora iryo kosa. Nico cyatumye mutugumiza mu bukene, mutunugikira impuzu zaheze, mutunugikira ibiki. Ati stop, hatangura gutanga umunyafrika. Boni Imana kimwe mu bintu bigumije mu bukene ishengero na kontina yacu yose nuko twumva ko umuntu adutangiye aradufashije. Umukozi w'Imana umwe mpava mvuga ibintu byinshi. Umukozi w'Imana umwe akomeye cyane, haleluya, Imana ishimwe, yitwa Wafo, Raul Wafo. Muramuzi, ari vraiment ari prosper mu buryo budasanzwe. Afise n'indege ziwe. Umunsi bayumvira impugu ishengero nkuko aravuga ngo nta mafaranga y'ishengero, nta n'ibigyacu bizosubira kwakira, nta n'amafaranga yabo zosubira no kujya kuna kantu na kamwe. Ati kugira ngo ndabafashe basenge batuje bameze neza. Burya ikibazo cyo gutanga kiri mu isi yose. Hama arabikora biramara igihe, Imana ikiramugendera icyamubwira ngo uri kuri iki shengero, atuhereye uno munsi ugasubira kubandanya iyo nzira uzo uri kubankorera nabi. Ati genda turajya amafaranga uyakureko icyo kujya ukige, ati hanyuma ubareke bantangire. Ati amafaranga yawe yonyene siyo shaka ko akorera Imana, shaka ko amafaranga nkorera ari yabajya bose. Ati kuko nimwaye yo guhezagira ishengero. Hama ndagarutse ku nkuru yanje. Idaosa arateba amaze kuvuga ati amafaranga yafise ari mu mfuko w'inyuma, cyavuga ati yambonye. Aca aribwira mu mutima ati ngenda yatange mugabo ko tubana muri chambre hagufi, nijoro ndaza kuyamwaka, ndamubwiye ko narisiganye yonyene gusa nase kumaramara imbere y'abantu. Aca arayatora, ni ntayo kuri YouTube muze kuja kugira, aca arayatanga. Ayatanze wamenga ni robine yuguruye. Abazungu bose baraho barakogwa ko batanga amafaranga menshi cyane yo kugura ikibanza no kucubaka, barasiga bayatanze ngaho. Mugabo Kayanja aravuga ati je ntanjaniranye, turaza kubonana nitwaza gufungura cyane tugiye kuryama, ndamubwira nsubiza amafaranga yanje. Hama agiye kuryama, mugabo cyasanga afise shene nini y'abantu bavuye muri Senegal, abandi bavuye mu bindi bihugu, bavuga ati papa cyagiye wadusengera ibintu byaciye byuguruka, rero subira umpezagire. Agaca bashiraho $5,000 basize bamuhaye. Arapakira nk'amasakoshi 2 y'ibihumbi by'amadolari. Aravuga ati nawe no umuntu bahezagiye amafaranga ngana gutya araza kuwuma afuma mereza n'ibihumbi nka 10 vyo ntahana. Mentalite ya manditisme. Hama wa mukozi w'Imana arayegeranya yose, ahejeje kuyegeranya yaciye yifatira vora arigira, ntiyabimenya Kayanja ko yagiye. Avuga ati ko ntamubonye ubu kwere yakiriye abantu umwanya munini, ati ndaza kumubona nitwagenda gufungura. Kumbe nawe umutipe yigiriye, bagiye gufungura baza ati Kayanja rihe nuze Benson Dawusa rihe, bati yagiye, bati basi yagiye, amafaranga yanjye yacikanye. Acha avuga ati kuvyukuru ujya munsi umukozi w'Imana ndabibonye n'umusuma yaje kunyikira hano muri iki gihugu. Ati no nk'umugenda ndasubira inyuma bigenda gute? Mugabo aratemwanya ikintu kimwe ngo ahejeje kuyatanga, ngo yamukojeje ku kuboko, aba ngo uhereye uyu munsi nta muvumo bukene uzosubira kugera mu rugo rwawe. Ngo yumvise ubushobozi mu travelishije atazi yo buvuye, aragwa baramutora baramwicarika. Mugabo aravuga ati iyo bicaye wose mugabo aranyivye,
aranyivye kwete aranyivye. Okay, ivyo birahera, biheze araha babaye atazi gikwirikira ariko ariyumvira ingene aza gutaha imbokoboko. Acabona umukozi w'Imana umwe muri abo bari kumwe amubwira ngo naganire na madamu igihe waheza kwigisha. Ati wigishije ibintu kuvyukuri bifatanye na twebwe waduheza gihe gose. Ati rero nagomba ndagutumire kwishengero iwacu imbere ko usubira inyuma muri Afrika uzogenda utwigishije. Acaramutwara mu ishengero wabo. Andi ko navuga ibintu biriko biraba surprise uwo mwanya nyene. Hama aragenda arigisha ishengero riraheza mu buryo budasanzwe nayo mavuta araje kwakira. Hama umukozi w'Imana yararongoye iryo shengero acarahaguruka imbere yo kugenda aramubwira ngo tugiye tuguhezagire. Aje kubwira ngo azana envelope zitatu. Ati ya mbere irimwo $3000. Ati yakire. Aya nayitike y'indege umunsi uzogomba no kugaruka uzogaruke aya nayo tuguhaye uzoja uri deprasamo. Aya kabiri irimwo $7,000. Ati $7,000 byose ni vy'iwawe uzoja uko ushaka atawuguharurira. Envelope ya gatatu yarimwo $25,000. Ababwira ati izi $25,000 twumvise ko ufise urushengero rushasha uri uragerageza ivyo kubaka genda turagutereye wubake. Aca atafise $35,000 atahanye umunota umwe. Kubera iki? Ndiko ndakubwira mwisi mpemu hari urugezo utazopfa ushoboye kudugako udatahuye ibijanye n'ibimazi. Hari abantu bazi ko stade yose yo kuduga egare niveau yindi yo gutanga. Hallelujah. Ni mume volume sindiko ndabumva. Hallelujah. Ndarangije. Mvuze ibintu bitatu. Ibimazi bitatu byo gutanga. Icya mbere kwitandukanya ni iki? Icya kabiri gushenga no kwisonzesha. Icya gatatu gutangira Imana kandi cyane. Abantu batahura ibi bintu bariko baratanga ugira na mahiganwa bariko baragira. Baratanga ku buryo ushobora kugira ubwoba. Narumvise mwese murazi umukozi w'Imana yitwa Bishop Oyedepo. Muramuzi? Nigeria. Bishop Oyedepo. N'umukozi w'Imana y'Prosper muri Afrika ari classe mu bakozi b'Imana batunze ba mbere. Mugabo abantu nibazi bangagiye hano riri. Ujya mu tipe yabwiye Imana ngo ati Mana je nta kuntu nojya 90% y'ivyo mpaye. Hama nawe ngo ndaguhe 10%. Ati ahubwo je ndabicuritse nzohora njya 10% ndaguhereze 90%. Mugabo muri ivyo nyene aronka vya 10%. Ivyo nyene yishira ko vya 10%. Yara prospeye muri Afrika ari classe mu bakozi b'Imana ba mbere batunze muri Afrika. Kubera iki? Niwo wa mbere. Muga urazi gituma ahigiye tubona nk'ivyo tukadukritika ngira yiba abantu yaramenye kwigira munini mwisi impemo. Nta niveau financier uzoduga ko mu rugezo rudasanzwe uri umuntu utazi gutangira Imana wizera. Utazi gutangira Imana wizera uzokwa muri hasi y'abantu batangira Imana zindi bizera mu vyaguruke.